Ingomag. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwotubwira mu majambo make abo muri bo? Jewe nitwa Didas Ngendakumana, umuyobozi mukuru w'ibanki ijejwe guteza imbere uburaro mu Burundi. Ibanki yanyu imaze igihe kingana iki irangura ibikorwa ikora? Iyi banki yavutse mu ntango z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ivyawe n'icahora citwa Fond de Promotion de l'Habitat Urbain, cari ikigega kijejwe guteza imbere uburaro mu bisagara vyo mu Burundi. Kikaba cari kimaze coco imyaka 32, arico cahavuye gihinduka iyo banki ijejwe guteza imbere uburaro mu bisagara vyo mu Burundi. Ibanki BHB irangura ibikorwa nyabaki mu buryo nyabaki? Ibanki BHB isanzwe ijejwe guteza imbere uburaro mu bisagara vyo mu Burundi. Ivyo navyo bigashirwa mu ngiro na cane cane mu kuronsa ingurane abanywanyi bacu, zaba ingurane zo kubaka amazu yo kubamwo canke yo gukoreramwo ibindi bikorwa, vyaba ibikorwa vyo kudandaza, ibikorwa vy'amahinguriro, ibikorwa vyo kubaka amazu rusangi, kwaba nko kubaka amavuriro, amashure, n'izindi nyubakwa zose zifitiye akamaro abenegihugu. Hanyuma hariho kandi no gushobora gutanga ingurane ku banywanyi bacu basanzwe bakora mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, bifise ico bipfana cya hafi no guteza imbere uburaro. Aha novuga nk'amahinguriro ahingura ibikorwa vyo kubaka amazu, uhereye ku bikorwa bito bito nk'abakora amatafari, abakora mu bikorwa vyo gusatura imbaho zo kubaka, amakoperative akora muri ico gisata, abashobora gutumako hanze y'igihugu ibikoresho vyo kubaka kugira ngo babidandarize mu Burundi, abahingura ivyo bikorwa vyo kubaka kugira ngo bashobore kubishora hanze y'igihugu, abashobora kuba bakeneye ingurane ntonto zo gusubiramwo amazu mu gihe hari igikorwa iki canke ikindi gikenewe, abashobora kuba bakenera amahera make make yo gushobora kugura ibikoresho vyo gushira mu mazu yabo, twita les crédits équipement, abashobora kuba bakeneye amafaranga yo gukoresha mu gikorwa ico arico cose kijanye no kugira uburaro bwiza. Abo bose mu banki ijejwe guteza imbere uburaro, Banque de l'Habitat du Burundi, BHB ANSIG, turabatunganiriza kandi gushika uyu munsi turabona ko batwitura ari benshi kandi tukabatunganiriza bakanezerwa, bagatera imbere, natwe tugatera imbere. Hanyuma muri ivyo bikorwa nyene dusanzwe dukora, harimo n'ibindi bikorwa tumaze kubona ko bigirira akamaro kanini abanywanyi bacu, na cane cane nk'igikorwa kijanye no kwitegekaniriza bageze mu zabukuru, ibi dusanzwe twita Fond de Pension Complémentaire. N'uburyo tumaze kubona ko bufasha abanywanyi bacu cane gose, kuko bagenda baratanga intererano zabo buke buke bitabavunye, hanyuma izo ntererano zabo uko kwiziganiriza kwabo kugaheza kukabafasha kuronka ingurane ata n'izindi ngwate barinze gusabwa, ko musanzwe muzi ko abenshi bakunda kugira ikibazo co kubura ingwate iyo bashatse gusaba ingurane mu mabanki. Ubwo buryo rero burabafasha kuronka izo ngurane batarinze gusabwa ingwate. Kandi si ivyo gusa, kuko dusanzwe dutanga n'ingurane zirihwa ku gihe kirekire, ibitamenyerewe muri kino gihugu cacu mu bindi bisata bijeje gutanga ingurane, kuko abanywanyi bacu usanga tubaha ingurane mu gihe bavyifuje, zirihwa gushika ku myaka 15, mbere n'iyirenga kuri bamwe bamwe iyo batwituye bakabisaba tukabona koko barabikeneye,
navyo nyene bikenewe turabikora, ivyo navyo bikaba gushika ubu atahandi hantu bishobora gukorwa muri iki gihugu tumaze kubona, kandi abanywanyi turamaze kubona ko babinezererwa, kuko bica bituma baza barariha make make buri kwezi, uwatashobora kuronka inzu agashobora kuyironka, utashobora kuronka parcelle agashobora kuyironka, naho yoba afise uburyo buke ariyungunganya kw'izo ngurane zirihwa mu gihe kirekire, n'inyungu ishigwako ugereranije ugasanga ni nto, ugereranije n'ahandi henshi ugasanga ni nto, ya nyungu kwijana twita le taux d'intérêt débiteur ugasanga ni ntoyi ugereranije n'ahandi, mbere no kuri burya buryo navuze bwo kwiteganiriza kazoza, usanga inyungu tubashirirako ku kwezi ari nini cane. Ivyo novuga ko ari nini cane kuko usanga inyungu tubashirirako ku kwezi usanga ari incuro hafi zitatu canke zirenga ugereranije n'inyungu bashobora gukura ahandi hantu iyo babitseyo ayo ma fonds de pension complémentaire yabo. Hariho rero n'ubundi buryo dufasha abanywanyi bacu bwo kwiziganiriza twita fonds logement, épargne logement. Ayo nayo nyene n'amafaranga baheza bakaziganya muri iyi banki ije guteza imbere uburaro, kandi iyo bayaziganije tubashirirako inyungu kwijana ku mwaka, nayo nyene nini cane, atahandi hantu gushika ubu ishobora gutangwa mu mabanki n'ama microfinance ari mu Burundi, bigatuma rero iyo hageze kurondera kubaka uburaro bica biborohera, kuko usanga iyo épargne logement yaramaze kugwira, igashobora mbere no guca iba ingwate, agashobora kuronka rero iyo ngurane yo kubaka canke yo kugura inzu atazindi ngwate arinze gusabwa. N'izindi forme de placement, n'izindi n'ubundi buryo bwo kuziganya nabwo nyene ngaha dusanzwe tubukora, kandi inyungu dutanga ku baje kuziganya amafaranga yabo ngaha ni inyungu nini gushika ubu atahandi hantu bashobora kuzironka. Murumva ko rero iyo abanywanyi baduhurumbira ngaha nuko baba bafise ico babonye twisangije, kandi kiza gutuma batera imbere, kiza gutuma bunguka. Ibanki yanyu tuyizi ku mazina BHB, ikaba yahoze yitwa FPHU, kuki mwoba mwarahisemo kuyihindurira amazina? Si uguhindura amazina gusa, kuko n'ibikorwa vy'iyo banki biratandukanye n'ivyahora bikorwa n'ico kigega cyari kijeje guteza imbere uburaro mu Burundi kitwa FPHU, kuko ico kigega cyari kijejwe guteza imbere uburaro mu bisagara, mu gutanga ingurane zo kubaka, kugura amazu, kugura ibibanza vyo kubakamwo canke kwagura amazu. Ariko iyo banki ijeje guteza imbere uburaro mu bisagara vyo mu Burundi, Banque de l'Habitat du Burundi mu mpfunyapfunyo BHB, yoyo si ivyo gusa, kuko iruhande y'ivyo bikorwa vyahora bikorwa n'ico kigega FPHU, ica yongerako n'ibindi bikorwa vyinshi bisanzwe biza guteza imbere uburaro mu bisagara, uhereye ku gushobora gutanga ingurane ku bagwizatunga bose bakorera muri ico gisata, uhereye ku guhingura canke gukora ibikoresho vyo kubaka amazu, kubidandaza mu Burundi canke no kubishorera hanze y'igihugu, canke kubigura hanze y'igihugu ubishorera mu Burundi. Mu majambo make, ico gikorwa cose kijejwe guteza imbere ico gisata c'uburaro mu Burundi, atana kimwe gisigaye inyuma, byo mu rurimi rw'igifaransa twokwita toute la chaîne de valeur. Hanyuma hariko rero n'ibindi bikorwa bito bito bindi bisanzwe bikorwa n'amabanki, vyose turabikora,
nta na kimwe tusiga inyuma, na cane cane igihe umunywanyi atwituye aba asanzwe arondera ubwo buryo bugiye gukoreshwa muri ico gisata co guteza imbere uburaro. Bivanye n'uko ibanki BHB mu mfunyafunyo yahora ikora ikiri FPHU, hoba hariho itandukaniro rihari ubu iri BHB? Itandukaniro ni rinini cane kuko muri icahora ari ikigega kije guteza imbere uburaro FPHU, umunywanyi yaratwitura agatunganirizwa, ariko tugasanga inzitizi abanywanyi bacu bafise ni nyinshi, cane cane ku bijanye n'umwanya bakoresha mu kurondera, aho ndiko mvuga ku bijanye no kurondera ingurane zo kubaka, kugura amazu canke kwagura amazu canke kuyagira neza, canke isaha yo kurondera ibibanza vyo kubakamo, ibi twita mu rurimi rw'igifaransa frais de viabilisation. Tuhasanga abanywanyi bafata umwanya munini cane kugira ngo bashobore gukwiza ibisabwa, kuko vyasaba ko ingurane tubaha zirinda guca mu yandi mabanki n'ama microfinance. Ayo nayo hari naho wasanga bariko arabatuma impapuro z'ubwoko bwinshi kugira ngo bakwize idosiye, hanyuma izo mpapuro zigafata umwanya kandi zikongera zikagurwa n'amafaranga menshi bivanye n'ibanki canke microfinance abanywanyi bacu barimo. Twama tubona rero bidoga ko bibazimba kandi bibafata umwanya munini, ni naho twahavuye tubona ko igihe tumaze kuba iyo banki ije guteza imbere uburaro, abanywanyi bacu baca baza atahandi hantu barinze guca, natwe tukabatunganiriza atahandi hantu turinze guca, kuko twasanga bibazimba. Ahantu baha nk'akarorero nk'iyo hageze ko abanywanyi bacu bariha ingurane baba baronse bibanje kubavuna, biciye mw'izo nzira nababwiye byo kugura impapuro, rimwe rimwe zaba zizimvye n'umwanya vyatwara, niyo hageze ko baturiha naho nyene twarabona inzitizi, kuko wasanga hariho amafaranga umunywanyi asabwa kuriha muri izo banki kugira ngo zikore iyo operation de virement ou de transfert. Hari naho mbere wasanga nk'akarorero iyo operation iriko iramutwara ibihumbi 11 by'amafaranga y'u Burundi buri kwezi. Muca mwumva ko mu gihe bishitse ugasanga uwo munywanyi ariko arariha ingurane yafashe mu kiringo cy'imyaka 15, no kuvuga amezi 180, ugaca ufata ko buri kwezi aza aratakaza ibihumbi 11 by'amafaranga y'u Burundi kugira ngo bamukorere icyo gikorwa. Murumva neza ko uwo munywanyi azoheza kuriha iyo ngurane ayongeye ko miliyoni zishika canke zirenga gato miliyoni 2 z'amafaranga y'u Burundi. Murumva ko rero igihe umunywanyi aciye atunganirizwa atahandi biciye arakarusho kuri we, kandi akarusho ku munywanyi, n'akarusho ku banki yacu, kuko tuba dushaka ko umunywanyi atunganirizwa, anezerwa, atera imbere, natwe dutera imbere. Hari umugambi tumaze iminsi twumva uriko urarangurwa na BHB ifatanije na Kamenzi Burundi, mwotubwira mu ncamake ico werekeye? Uwo n'umugambi ujejwe guteza imbere ibisagara, nk'uko mu vyo tujejwe bisanzwe ari ivyo nyene. Uwo mugambi rero ni umugambi wo kubaka amavira moderne muri quartier ya Kiyange, bisanzwe bita ni quartier Miroir, ngera murahabona hariya uri kuraja kuri aeroport. Ni umugambi rero twovuga ko ari nka projet pilote duhereyeko, wo kubaka inyubakwa zigezweho zishika 28 zizoba ziri mu kibanza kimwe gisanzwe kiri clôturé, zikaba zifise n'ama équipement moderne ko dusanzwe tubivuga muri rw'ifaransa, harimo barabara indani ahuza ababayo, kandi asanzwe afise éclairage nziza, mbere inzu zikazoba ziri équipé par des caméras de surveillance. Hariho entrée imwe yinjiramo muri iyo quartier na sortie imwe, hanyuma izo nzu kandi zikazoba zubatswe mu buryo bwa kijambere. Mbere iza mbere ziramaze no guhera, ubu tuvugana iza mbere
bariko baraheraheza, bariko barasiga amarangi, ziramaze guhera, kandi izo nzu zose uko ari 28 ziramaze kuronka abazifata, kiretse umenga ndwi nizo zitarabaronka, izindi zose zaramaze kubaronka, mbere baratanguye no kuziriha. Ni intango rero, turategekanya kubandanya tubikora, haba i Bujumbura no mu bindi bisagara, duhereye ku bisagara bikuru nka Gitega, Ngozi na Rumonge. Nk'uwifuza kumenya vyinshi ku vyerekeye uwo mugambi wanyu uriko urarangurwa, yokwegera ibanki BH canke ishirahamwe Kamenzi Burundi? Ego, utumbereye ibanki BHB barakubwira ibikenewe vyose, nk'uko mbere naho woca muri rirya shirahamwe Kamenzi Burundi, nabo nyene bobikubwira kuko basanzwe bakorana na ekipe yacu. Hariho n'ibiro ngaha uzobasangamo bari kumwe, amakuru batanga namwe kuko proje ni imwe, barya turakorana cyane cyane mu bikorwa bijanye na marketing, kubimenyekanisha, mbere no gutegura canke se kubaka izo nyubakwa. Murakoze namwe.